ukungene ibintu vyifashe nk'umuntu umubonye afise fraude ukamutanga hama bikaja mu ngiro nyene bagakora ibikorwa bibereye bakamuhana bibereye. Reka ibinywabi we mudandaza. Inkurikizi nuko uwo muntu yabikoze bamaze kumufata ashobora gufunga ubuzima bwiwe bwose agatandukana n'umuryango wiwe bikanashika ubuzima bwiwe bukononekana agatakaza ndetse n'ibyo byose yari afise bikagurishwa nyene muri iyo beye. Reka ibinywabi we mudandaza. Iyo ucishije ibidandaza mu mategeko n'amategeko icambere urafungwa ubuzima bwawe ugaca bwononekana ufise umuryango usabugaburira urumva ko badashobora kuronka ikintu cobatunga mu gihe aba ari wowe nyene usanzwe ubatunze muri ico gihe. Ikindi naho iyo utagize iyo uramutse ufunze iyo uvuyeyo uvanayo ufise isomo kubera gusubira kubikora ufise isomo kubera uba wabonye ingaruka yavyo. Ingaruka mbi ni nk'uko iyo utanze ikori birongereza ubutunzi mu gihugu, iyo utaritanze naho ni hamwe usanga igihugu kidashobora gutera imbere kuko iyo fraude uba uriko urakora. Reka ibinywabi we mudandaza. Umuntu wese akora ubudandaza ukiyumvira gukora ibijyanye na fraude kuko ni bibi cyane birabangamira abakorera mu butungane, birababangamira rwose kuko iyo ukoze fraude uba ugiye nabi cyane ujya muntu agira neza agaca mu mategeko ya leta. Icyo nobona akamunotera umuntu wese azi ko akora fraude nuko yobireka atari ugusesagura itungo ry'umuryango. Gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza.